turabahaye ikaze mwirabira ibikorwa byaranguwe n'umukuru w'igihugu muri iyi ndwi ishize. Imbere y'Imana mushobora byose, imbere y'umukuru w'igihugu, imbere y'inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka, jewe Lieutenant General de Police Urwego Nshingwabikorwa Umukuru w'igihugu nyenicubahiro Varisto Ndayishimiye yaruguruye icese urugomero rw'umuyaga nkuba rwa Ruzibazi mu ntara ya Rumonge hubatswe n'igihugu c'Ubushinwa rukazotanga amamegawati 15. Nakanyamuneza rero ntangere kubona uno munsi twuguruye uru rugomero rw'umuyaga nkuba ruje gusahiriza mu iterambere ry'u Burundi. Ubu twaramaze kuvyumva turiko tubishira mu ngiro ihangiro ry'uburongozi buhari uno munsi nuko umunwa wose uronka icyo fungura, umupfuko wose ukaronka amahera. Turi ku kivi, nagira nkengurukireko cyane igihugu cy'Ubushinwa. Nimukore nk'Abashinwa. Abashinwa bakora amasaha 28 ku 28, bakubwira yuko kizira kikazirizwa kuryama atari itiro riguhenuye. Kandi nagenda babwire Uburundi hamaze guca harera heyuze. Ntagira umuntu numwe azosubira gusimba n'umutima. Emwe igihugu giteye imbere twamaze kucinjiramwo. Emwe unahacu gukora gusa kuko Imana yatweretse ivyo twahomvye byose biri imbere yacu. Abarundi b'incabwenge, abarundi baraciye ubwenge ndababwira. Baguma baronka utuntu dushasha, baguma bakora. Ni vyiza cyane rero urumva Imana yamaze kutwugururira, none rero ntiyoduha ngo tuyimanuze. President Ndayishimiye yarabonanye n'abarimyi bahurikiye mu makoperative arwiza umwimbu w'igiterwa c'umuceri mu karere ka Makimbo. Birashoboka yuko natwe twoshobora kuza turabafasha tugasanga hari sima natwe tukashiramo. Rega ibintu byose no gukorera hamwe. Igikuru nuko mwoza muricara hamwe mugakorera hamwe mugabo amazi taronye twiha ingufu amazi aboneke. Tugiye kubiganira n'ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi kugira ngo turabe yuko ico kibazo twagiterera umuti mu maguru masha. Umushikiranganje wa mbere wa Reta y'u Burundi nyakubahwa Gervais Ndirakobuca yararahiye icese imbere y'umukuru w'igihugu n'inama nshingamateka na nkenguzamateka. Jewe Lieutenant General de Police Gervais Ndirakobuca umushikiranganje wa mbere ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi kwibwirizwa nshingiro rya Republika y'u Burundi n'ayandi mabwirizwa, kandi ndiyemeje ko nzoharanira ntiziganya ineza y'u Burundi n'abarundi. Ari kumwe n'umutambukanyi wiwe umukuru w'igihugu c'u Burundi ari nawe arongoye umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko yaratanguje icese isabukuru Jama Fest ry'imico n'akaranga mu muryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko Jumuiya. Ndugu zangu kutoka nchi mbalimbali za Jumuiya ya Afrika Mashariki, tunawakaribisha hapa kwetu Burundi. Mutafurahia sio tu hewa ya Burundi, you will enjoy also our
best beach of Lake Tanganyika, and also the fish of Lake Tanganyika. Waheshimiwa marafiki wapendwa, mabibi na mabwana, kwa kuandaa tamasha hili la sanaa na utamaduni, nchi za Afrika Mashariki zinaongeza mwingiliano kati ya watu wa jumuiya. Tukio hili husaidia sio tu ubadilishanaji wa kisanii na kitamaduni, lakini pia hukuza ushirikiano wa kikanda. Kuweza kuandaa tamasha hili la sanaa na utamaduni nchini Burundi ni dalili tosha kwamba COVID-19 iko nyuma yetu, ushahidi wa wazi kwamba jumuiya yetu ni thabiti na kwamba pamoja tunaweza kukaribiana na changamoto yoyote. Na watakia kila laheri wakati wote mutakaa nchini kwetu. I wish you all the best during your stay in our country. For that, I declare open the 5th edition of the East African Community Art and Culture Festival, JamaFest 2022. Thank you very much. Asante sana. Mungu awabariki wote. Fashe kano kanya kugira ngo nkengurukire abateguye uru rubanza, kugira ngo bishoboke mwaritanze, none natwe turabashimiye cyane. Twashaka kwifuriza abitavye bose iri sabukuru kuroranirwa mu gihe cyose muzomara mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi kirimwe amahoro n'umutekano, ntihagire usimbwa n'umutima. Nimwerekane nyabuna akaraga k'ibihugu mwaserukiye, ivyo mutari bwabone bibubake kandi bibahe ivyiyumviro bishasha. Kubera ivyo ndabipfurije kuroranirwa. Murakoze. Mama we, shata, shata chibon, shata chibon, shata chibon, shata, shata, shata soko za pasuri turabere, shata, 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 shata muhizi w'intore. Akanyoshe nigahora mwitabo mwanya ni utubere mutonya, ahandi hoho twari kuba turayaga. Nous nous réunissons à Bujumbura en tant qu'un seul peuple, avec un destin commun, pour célébrer et reconnaître la grande importance de notre diversité culturelle, qui est un élément clé dans la conduite de l'intégration régionale entre les États membres de la communauté est-africaine. Cette rencontre est d'une importance capitale. C'est une opportunité d'échanger et partager des expériences de nature à favoriser la cohésion sociale et l'unité au sein de la communauté de l'Afrique de l'Est. Je vous souhaite un très beau séjour dans notre pays. Merci beaucoup.
umukuru w'igihugu cy'u Burundi Nyenicubahiro Varisto Ndayishimiye yaritavye ibirori byo kwimika umukuru w'igihugu mushasha wa Kenya Nyenicubahiro Ruto Williams. Nikiwa rais wa Burundi na mwenyekiti wa mkutano mkuu wa marais wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki, ninatarajia kufanya kazi na wewe ili kuimarisha maendeleo kwa kanda letu. Undugu kati ya Wakenya na Warundi utaendelea kusimama imara, na undugu nilio ufurahia Mheshimiwa Uhuru utaendelea kwako ndugu Ruto. Ningependa tena kutoa pongezi kwa ndugu yangu Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kwa uongozi wako. Furaha iliyokutambulisha imekuwa furaha ya Wakenya wote, na hapa unamaliza muda wako kwa furaha na utulivu. Nakupongeza sana. Mungu aendelee kukubariki na hili libaki akilini mwako. Kanda letu litaendelea kutegemea ofisi zako nzuri kusaidia kurejesha amani mashariki wa DRC. Let me recognize the presence of the Prime Minister of Eswatini. Abari mu Urwego Nshingwabikorwa rwa Reta nshasha y'u Burundi bararahiye icese imbere y'umukuru w'igihugu n'inama nshingamateka aho hari mu ngoro y'amakoraniro Ikigobe. Imbere Imana mushobora vyose, imbere y'umukuru w'igihugu, imbere y'inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka, jewe Martin Niteretse, umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano, jewe Niyonzima Audace, umushikiranganji w'ikigega ca Reta, ubutunzi n'ugutunganya imigambi y'iterambere, jewe Dr. Sanctus Niragira, umushikiranganji w'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi, jewe Dieudonné Dukundane, umushikiranganji w'inyubako, ibikoresho n'uburaro, jewe Deo Rusengwamihigo, umushikiranganji w'abakozi n'akazi. Ndarahiye ko mpazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi, kwibwirizwa shingiro rya Republika y'u Burundi n'ayandi mabwirizwa, kandi ndiyemeje ko nzoharanira ntiziganya ineza y'u Burundi n'abarundi, nkubahiriza ubumwe bw'abarundi, amahoro n'ubutungane kuri bose, mu kurangura amabanga njejwe. Ndiyemeje kugwanya ivyiyumviro n'ingendo z'ihonyabwoko no gukumirana, guharanira no guteza imbere agateka kazina muntu nako abarundi bose.
nino ngaha dusozereye ko iki kiganiro Imana iziga mu Burundi n'abarundi